badufashe nivyo mugabo babanze bidandi fyamigwe y'ababandi baguma bahagarika ibintu babuza ko ibintu bibandanya kuko abo bantu ni bari kure ya leta bari hafi yayo barabegereye bari muri bo mugabo abo bantu nibemera ko igihugu kitera imbere na gatoya nico gituma twebwe turi prêt turiteguye gufasha mugabo bitegerezwa gukorerwa mu muco bidakozwe mu muco shira hamwe urikome ntiririmwo kuko tumaze kuja mu bintu byinshi nizo twabwiye naho muri seni bakababona yuko badashobora gutunganya ibintu neza ngo bakuriza amategeko twebwe ngaho ni turi preneur eka kweli twebwe ivyo bintu byo kubibikanganye duherekeza abantu ivyo bintu twaramaze kubirengera tumaze imyaka irenga 20 na turi mwigisa cyo kuharanira intwari bereye niwo gira rero cyo haranira ngo abari cyo za kugwanya wo buri kurivuguruza umuntu w'umugabo ivyo navyo bigira imbunuza nta muntu umugabo ashobora kubigira nibishoboka nico gituma twebwe dusaba leta nyamba bagomba by'ukuri guteza imbere igisata nibemere bakorere ku mugaragaro nibemere bakire ibintu bijanye n'intwari bereye uburundi murabizi ko buri mu bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro kandi murabizi ahantu hambere amafaranga y'agaciro ava ni mu bintu bijanye n'ivyo dushora mu mahanga uyu mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza amamiliyaridi 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu by'ubutare ariko nagira ndababwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa murumva ukuntu yinjije ubusa ko ari ubusa nyene abayinjije ubusa umuntu agaca yibaza none mu by'ukuri ubushikiranganje bujejwe ubutare ubwo bukwe numva ko bukwiye gufutwa none cyangwa umushinga bujejwe akava none mumva mu by'ukuri ivyo bintu bifite insiguro kandi vyamuko ntagire uzo wabesha vyamuko iyumvira ubusa nico kimwe n'abantu baje kugwanya giturire muramumva mwese abategetsi batubwira yuko mu mafaranga yashubijwe mugabo kubivuga mu majambo twese ivyo turaba ibiharuro usanga bavuze ngo bategekanye bazokwinjira ba miliyari mugabo waza kuraba rafendorane ubusa zero ibintu rero by'intwari bereye no gukorera ku mutagaragaro tutabishize iki gihugu ni cyacu twese abantu bavyumve ni cyacu twese suko umuntu ari imbere agitwara umushikiranganje cyangwa agikunda gusumba abandi turabibona bagikunda kubera bari bufite ibyo bariko baragisoromako mugabo igihugu ni cya twese tugomba gukorera nico gituma abantu Imana yabateye iteka ngo baje imbere bakwiye kuza barumviriza impanuro nk'ibi bintu rero bijanye no kwinjira muri itiye nibagerageze bayinjiremo mugabo ntibinjire bagiye gusa guherekeza nibayinjiremo nkuko binjiye muri ya masezerano yo kugwanya igiturire binjiramwo mugabo ntihagire ikintu kimwe basubira gukora twipfuza neza yuko binjiye by'ukuri amajambo ajana n'ingiro Uburundi rero bwarasubiriye gufata ingingo yuko gosubira gusaba kwinjira muri wa mugwi w'ibihugu vyiyemeje gukorera ku mugaragaro n'intwari bereye mu bihugu bifise ubutare ndabibukije ivyo bihugu bifise ibintu by'ubutare mugabo bitagira uburyo bw'ungene boshobora kubukoresha baciye baja hamwe mu mwaka w'ibihumbi 2003 hanyuma bagiye hamwe bakoranira mu Bwongereza ari bihugu birenga 140 n'ivyo bihugu rero barumvikana harimo ibihugu harimo ajyamashirahamwe donc secteur privé iri mu bintu bijanye n'ubutare harimo n'amashirahamwe yigenga nk'ay'iwacu hanyuma baca bavaho bumvikanye icyo no kwita amategeko ivyo bihugu nayo mashirahamwe vyogenderako bamaze kuvyumvikana baca batangura kwiyemeza ukungene vyogenda bamaze kwiyemeza ibihugu bishika 50 bica biremera harimo Royaume-Uni no kuvuga Ubwongereza harimo n'ibindi bihugu bitari nka Allemagne Norvege kuko ni cicaro gikuru cyakigenda gushigwa muri Norvege hama muri Surejo ibihugu bimaze kwinjiramwo ni mwaka rero duherereyemwo Burundi bwarasavye kwinjira ariko ntibwavuye bubandanya mugabo muri Surejo ibihugu byinjiye ni RDC no kuvuga Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ubuganda hamwe na Tanzania
u Rwanda n'Uburundi buramaze kugira tentative kenshi mugabo bigaca biherera mu nzira. U Rwanda nagone ivyo twabonye umengo ntiburinjira nabwone. Mugabo rero turashobora kwibaza igituma ivyo bihugu bitarondera kwinjira. Murabizi neza hari amaraporo asohoka atari make yerekana yuko ibihugu bimwe bimwe ngaha muri sous-region bifata ubutare bw'ibindi bihugu bikabishora hanze. Hariho rero amaraporo agigwa kw'isi na Nations Unies n'aba expert bigenga ba Nations Unies barimo, aho basanze hari ubutare bugenda bwitirwa ibihugu bimwe bimwe byo mwaka karere canke abantu cyane cyane ibihugu, mugabo ubwo butare ugaca usanga ntibuva mu by'ukuri mw'ivyo bihugu, mugabo kavyitaba cyabwitira ngo n'ubwo ivyo bihugu. Nibaza ko biri mu mvo nyamukuru ibihugu bimwe bimwe bidashaka kwinjira mwiyo nzu, kuko winjiyemwo ni bibiri. Ubwa mbere ugomba gukorera ku mugaragaro mu buryo bugaragara ibijanye n'ubutari mu gutanga amasoko y'amafaranga avuye ivyo ashaza gukora n'ibintu rero bikomeye cyane iyo uramutse ubigiyemo. Hari ibihugu byinshi bimaze kuvamo nka Myanmar n'ibindi bihugu bijye bihugu byitwa ko bitwaza igitugu cyane, bitemera société civile, bitemera secteur privé, atari yaba bari ku butegetsi. Ivyo bihugu ntivyatsa niyo ugiyemo bonye bacha gukuramo kubera bagusaba amaraporo ari très rigoureux. Ayo maraporo rero n'ibihugu bike cyane bibishobora kubikora. Nico gituma ibihugu byinshi bibinera gukora. Hanyuma processus rero y'ukungene bigenda. Ubwa mbere igihugu iyo kigomba kwinjira, Uburundi mu mwaka wa 2011 mu mwaka wa 2012 bwarasabye kwinjira, burarondera buratangura na processus, burashaka ku ntambwe igira gatashaka kane kugira ngo busabe kwinjira. Kugira ngo usabe kwinjira hari intambwe ugira ico bita demande officielle, hari intambwe zitanu ubanza zitandukanye zitandatu ubanza gukora, igihugu kibanza gukora. Izo ntambwe rero, intambwe ya mbere igihugu kibanza kukica kigira ikintu bita déclaration publique, kirasohora itangazo ku mugaragaro ko giriko kirondera kwinjira. Iryo tangazo ririsohoye baca bagira ikindi kigira kabiri, l'engagement des entreprises, no kuvuga baca bahamagara mu buryo bugaragara amashira hamwe asanzwe ari akorera muri ico gisata c'ubutare. Kandi bavuze ubutare mwumve ibivyanikere, mwumve inzahabu, mwumve ya matruate, wolframite, casterite n'ibindi, mwumve ibitoro, iba petrol canke essence canke mazutu. Ivyo bintu vyose bijanye n'amasources naturelles minières. Ayo masira hamwe rero yose baca bayarondera bakayashiramo mw'iyo processus. Abandi baca bashiramwo nabone baba engage ni société civile n'amashirahamwe nkaya yiwacu asanzwe bikoreramwo imyaka na mirere, kandi azwi ko atarayo leta yashizeho kugira ngo abibikingirize. Kuko ari amashirahamwe ajaho mu vy'ukuri niyo ubumvirije ukayibuka kubatandukanya ko abavugizi ba leta canke abavugizi b'abanyagihugu. Ivyo rero naro babigize leta ibigize gutyo ntibavyemerera, kuko nabone baragira amatoza bakabimenya, kuko barafise abaserukira muri sous-region barabimenya. Ico rero kimaze gukorwa haca haba etape ya kane. Etape ya kane baca bashiraho ikintu bita le groupe multipartite. Iyo equipe multipartite ibirimwo gouvernement, secteur privé, ariyo isanzwe irimo ico gisata nyene hamwe na société civile. Iyi shiba formalize bakagira amanama, hanyuma bagira n'amaraporo. Hanyuma ica gatanu baca bakora ni ikintu kijanye no gushiraho calendrier de travail. Iyo calendrier de travail rero ni nka plan de travail iri kumwe na calendrier yayo. Babishizeho igihugu kica kiza kirabikurikiza, hanyuma muri nuze nabo muri secretariat international ya ITIE bakaza bararonka amaraporo ku mwaka, kuko iyo processus imara imyaka 5 kugira ngo wemererwe ube admis comme membre de l'ITIE. Igihugu kimara imyaka 5 kiro kirihwezwa ko kiro kirakurikiza ivyo bintu kiba cyamaze kwiyangajamo. Mugabo rero niyo umaze kwemererwa ukagira uteza gutanga raporo ku mwaka. Donko abo bantu bose barimo igihugu irayitanga, mugabo abantu bose baba bamaze kuba impliqué. Aha rero niho
iyo batanze raporo bagasanga ivyo bintu twavuze vya mbere ntibyagumye bikurikizwa, igihugu baca bagihagarika, baragiha agasopo hama bagihagarika. Hari ibihugu byinshi cyane bimaze guhagarikwa bitemera gukurikiza uko kuntu byo za transparent, nk'ibihugu bitwaza igitugu, ibihugu bitemera societe civile, ibihugu bitemera gukorera ku mugaragaro kwa maradiyo. Kuko bavuze societe civile na remedia no kuyumvamo, amaradiyo n'amateleviziyo imyakuru muri rusange no kuyumvamo. Igihe rero ivyo bintu bitakozwe haca haba ikibazo. Naha rero Uburundi nibaza bwaza burasubira inyuma kubera imvo navuze zitari nke. Mugabe imvo ya mbere niyo twibaza ko hari abantu umengo bakuru ubutara handi, kuko ayo maraporo yarasose kuko no barahari, mugabe agaca bagenda kubushora. Abo bantu rero usanga barafise ingufu kugira ngo ntibinjire ngo bace bafatwa, kuko urumva iyi transparency iramutse ikozwe baca bafatwa igihugu naco. Mugabo urumva ko kiro kirahoma. Mwese murazi cha kintu bita CRGR, conférence régionale des pays de la région de Grand Lac. Iyo conférence régionale idongo yitwa CRGR mu bintu ijwe gutorera umuti mu karere ni ibintu bijanye no kugwanya byo no kwita amakonflit muri Surejo. Ayo makonflit rero basanze mu bintu bya mbere biyatera, basanzwe ari ibintu cy'ubutare, ressources naturelles. Baca rero bigira umugambi nabo bati kugira ngo ibintu tubigwanye, reka dushireho ibintu bishika kuri 6 vyo dufasha kugwanya aya makonflit ari muri Surejo. Murabizi ko hari n'ibintu bita mu Gifaransa les minéraux du sang, ubutare bwo buvuye mu maraso. Ubwo butare nta hantu namwe ku isi bwemewe. Iyo igihugu cabushoye hanyuma bakumva, nico gituma baca barondera kugira ico bita branchement, kubweza barabweza. Nico gituma baca barondera guca banga kwinjira mwizo nuzenya mwizo nzego ziba zagiye kugira ngo zifashe, hanyuma kandi bagaca barondera kubwitirira ibihugu ko bwavuye mu ivyo bihugu byo atari ivyo atakuri kuri na kumwe kurimo. Ubwa mbere nico bita mécanisme régional de la certification. Iyo mécanisme régional de la certification n'uburyo CRGR yashizeho kugira ngo ubutari bwose buvuye mu bino bihugu bushobore kuvaho buzwi igihugu cabuzanye. Muge bihugu byinshi naho bwo muri Surejo no byabisinye ntibavyemera, ntibakunda kubikora. Ikigira kabiri bumvikanye nuko baca bashira hamwe amategeko kamera kumwe, ico bise harmonisation des lois. Iki nacone baragikoze, muga hari ibihugu nubu bimwe bimwe bitarabikora. Ikigira gatatu nuko ivyo bihugu biteza kugira ivyo bita base de données régionale, bose bashobora kuraba kugira ngo babone mu by'ukuri ubutare aho bwimbwa, kuko ubateza no kuraba ahantu bwimbwa ahariho naho buva. Mugabe ibihugu vyinshi ko nabivuze bikoresha fraude, ntivyemera yuko ivyo bintu babikora. Ikigira kane nuko ivyo bihugu byose bica bishiraho uburyo bya bindi bita secteur informel canke artisanal bivaho, bagaca baformaliza le secteur artisanal. Ivyo navyone mu bisanzwe hari ibihugu byabikoze n'ibihugu bitarabikora. Ikigira gatanu nuko bashize ico bita mécanisme d'alerte précoce. Nukuvuga ni mécanisme bashizeho igihe habaye ibibazo baca bakorana mu maguru mashasha bakwira ngo babitorere umuti. Icanyuma rero ibihugu byose bisabwa ni ikidarimeje kuvuga tange turiko turavuga ko kijanye na la promotion pour la transparence des industries extractives. Nukuvuga ibihugu byose biri muri kwa 11 biri muri CRGR bifise itegeko kwinjira muri ya ntuzenya ya initiative ko ndababwira itie kugira ngo bigire bishobore gufashwa. Hanyuma kandi hari ibihugu byinshi ku isi kugira ngo vyemere gukorana n'ibihugu mu gufashanya, bibanza kuraba yuko ibihugu vyemeye gukorera ku mugaragaro kugira ngo vyinjire mwizi initiative nje kubabwira. Uburundi rero mwumvise yuko bwagize tentative yo kwinjira mu mwaka wa 2011-12 bakabura ko barakora, mugabo kubera izo nyungu z'akagwi k'abantu bamwe baca barabiburizamwo igihugu nicaba kicinjiye ngo bikunde. Twebwe twatanguye n'imigambi yo gufasha kugira ngo abantu n'igihugu no muri Surejo, kuko
hari umuntu twaciye dugira na promotion niveau de la sous-région turashiraho mbere ni OLUCOME yacitangura gutwara iyo initiative kubera nzo twari mu bantu bavyumviriye ariko ibihugu n'abantu bamwe bakomeye kubera bafisemo inyungu ivyo bintu barabigwanije kugeza yaho bihagarara ariko twagira dushimire leta y'u Burundi ko yasubiye kwigenga ubuntu ikabona ko bikwiye ko yinjira ubu rero yama etape nariko ndababwira za ntambwe Uburundi bwaramaze kugira ico bwatanguye kwinjira ko nariko ndabivuga kurondera kwinjira ikete rya mbere bwandikiye itiye umengo mu kwezi kwa11 mu mwaka uheze mu 2023 hanyuma itiye irabishura mu mwaka wa 2023 nyene mu kwezi kwa12 kwa Kigarama barabishura ubu rero bari muna baramaze gushiraho kunoma formellement umwe biyita le point focal kuko ivyo byose biri mu ma etape agenda arakurikiranwa ubu rero bari ku ma etape yuko ba rondera secteur privé iri mu byo cyo gisata na société civile no muri kome baraturondeye mugatwe tuvuga tuti kwinjira kugira tufashe nivyo mugabo babanze bidandifya yamiguye ababandi baguma bahagarika ibintu babuza ko ibintu bibandanya kuko abo bantu ni bari kure ya leta bari hafi yayo barabegereye bari muri bo mugabo abo bantu ni bemera ko igihugu kitera imbere na gatoya nico gituma twebwe turi prêt turiteguye gufasha mugabo bitegerezwa gukorerwa mu muco bidakozwe mu muco shirahamwe OLUCOME ntiririmwo kuko tumaze kuja mu bintu byinshi nizo twabwiye naho muri seni bakababona yuko badashobora gutunganya ibintu neza ngo bakuriza amategeko twebwe ngaho turi preneur eka kweri twebwe ivyo bintu byo kubibikanganye duherekeza abantu ivyo bintu twarabaze kubirengera tumaze imyaka irenga 20 na turi mwigisa cyo kuharanira intwari bereye ntiwo gira rero cyo haranira ngo abari cyo kugwanya ngo buri kurivuguruza umuntu w'umugabo ivyo navyo bigira imbunuza nta muntu umugabo ashobora kubigira nibishoboka nico gituma twebwe dusaba leta nyamba bagomba by'ukuri guteza imbere igisata nibemere bakorere ku mugaragaro nibemere bakire ibintu bijanye n'intwari bereye Uburundi murabizi ko buri mu bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro kandi murabizi ahantu hambere amafaranga y'agaciro ava ni mu bintu bijanye n'ivyo dushora mu mahanga mugabo ndabaho ibiharuro bikeye umwaka w'amafaranga mu 2022 ushika mu mwaka 2023 Uburundi bwari bwiteze kuzoronka amatagisi cyo bita taxe sur les exportations ingana ma miliyaridi arenga 8 avuye kuri iyo taxe sur les exportations mugabo nagenda babwire yuko Burundi bwaronse hafi sakaranteye miliyo no kuvuga 2%. 2% y'u Burundi bwaronse avuye mu ntuze umuntu ashaka kwicara yibaza ikibazo none ivyo bintu bishika gutyo habaye iki ico ni cyambere ikigira kabiri Uburundi bwari mu uyo mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza ama miliyari 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu by'ubutare ariko nagira ndababwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa murumva ngo ninjije ubusa ko ari ubusa nyene bayinjije ubusa umuntu agaca yibaza none mu by'ukuri ubushikiranganje bujejwe ubutare ubwo numva ko bukwiye gufutwa none cyangwa ushinganje bujejwe akava none mumva mu by'ukuri ivyo bintu bifite insiguro kandi vyamuko ntagira uzo wabenshi vyamuko iyumvira ubusa nico kimwe n'abantu baje kugwanya giturire muramumva mwese abategetsi batubwira yuko mu mafaranga yashubijwe mugabo kubivuga mu majambo twese byo turaba ibiharuro usanga bavuze ngo bategekanye bazokwinjira mu miliyari mugabo waza kuraba rafendorane ubusa zero ibintu rero by'intwari bereye no gukora ku mutagaragaro tutabishize imbere bizotugora cyane ibyo uyu mwaka sinabwo ndabivugaho kuko nababwiye by'ama prevision barabishiramwe mugabo twebwe turabara realisation yabe biba byinjiye igera ibintu byinjiye tutabibona bica bigora iki gihugu ni cyacu twese abantu bavyumve ni cyacu twese
suko umuntu ari imbere agitwara umushikiranganje cyangwa agikunda gusumba abandi. Turabibona bagikunda kubera bari bafite ibyo bariko baragisoromako. Mugabo igihugu ni cyatwese tugomba gukorera, nico gituma abantu Imana yabateye iteka ngo baje imbere bakwiye kuza barumviriza impanuro. Nk'ibi bintu rero bijanye no kwinjira muri itiye nibagerageze bayinjiremo, mugabo ntibinjire bagiye gusa guherekeza. Ntibayinjiremwo nkuko binjiye muri ya masezerano yo kurwanya igiturire binjiramwo, mugabo ntihagire ikintu kimwe basubira gukora. Twipfuza neza yuko binjiye by'ukuri amajambo ajana n'ingiro.